Nikaze nshuti mukunzi ibiganiro cyane kuri The Real TV Show nkunda ndagumwera mutse canke mwiriwe bivanye na uhereye muri kano kanya uriko rakurikirana isanamu ryacu bakusanzwe uriko uravyumva ijwi ni ryarinde nyene the one and only akozana bitandukanye hatandukanye Alon The Real nkaba nashoboye kushika muri quartier nziza itekanye nka kino giherera amatara ntariko ravyorosha mu gisagara ca Bujumbura ariko bamwe baragerageza kugira ngo ibintu bibandanye bitora inzira nkuko rero nabibemereye kubazana bitandukanye hari haciye igihe kirekire mutariko murumva ibiganiro bica hano kuri televiziyo yacu ariko twarabonye uko mubandanya musaporinga ibikorwa byacu ababone bakaba baraduze abantu barenga ibihumbi 200 atabikorwa turiko turashirako biyongereye nukuri n'ibintu vyimva mutima cyane mwumve ko tubashimira yamara nkuko muri korona kuri screen zacu ku masanamu dufashishwamwo natirwa gasore umwe mu bafotozi afatira amasanamu ameze neza cyane ukaba ufise diplome mariage dote umanzi zarizo zose nizo kubura ono musore ameze neza mu bintu byo gufata amasanamu y'amafoto canke ama videos rero nkuko muri kumurabona ku isanamu ryacu nkuko nenda bikubwiye ndi kumwe n'umwe mu barundi basanzwe bakora ibikorwa byabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakorera muri Amerika baba muri Amerika ariko kandi ibikorwa byo batabikorera hariya gusa no ngaha mu gihugu cacu c'amavukiro bakabakora ibikorwa canke ibikora inka yitwa Moskini abenshi bamozi niko bamozi nikaze cyane Moskini murakoze meze neza abantu benshi bikorwa ukorera hano wa muri behind ntiwigera uboneka ariko kubakuzi twarigeze kuba tuvuga ibikorwa byawe nk'umuririmbyi nigirigira kabiri uza mu gihugu cy'u Burundi wiyumva gute niyumva neza hararyoshe cyane narahakunze nico tugarutse kandi usanze nigiki cahindutse mu mwaka uheze wari hano no buri hano nigiki cahindutse mu mwaka uheze nigiki utari wabonye nigiki wari witeze mu gutasanza ivyahindutse ni vyinshi cyambere na mbere nabonye akarere karahindutse gatonya kamera mbona iterambere ikora gicimbere donc ni kuvuga ngo hari inyubako utabonye mu mwaka weze uri kurabona no mose urabitoye ni bimwe mu bintu byiza urabona yuko mu mbona kazoze ya 2040 2060 tuzoba twageze ku iterambere rishimeshije cyane gose ariko ivyo bizotumwa n'umutima tuzoba dufise yego kuguma tubandanye nivyo twamye tuzogera nk'umurundi aba muri Amerika igihe kirekire waje mu mwaka uheze nk'incuro ya mbere wodusemure agatoye ubuzima muri Amerika mwa kino gihe bwifashe gute buraryoshe harabishe hameze gute ikibazo cyiza hari ahantu yani ni miro hari hagati na hagati hari buryo n'ahandi utaryo ariko nyene bivana na mentality y'umuntu urabona hari genye ubuzima bushobora kubera ikibazo hanyuma ugacuvuga ngo ati reka ngire vacances ngende hanze usubira muhira mu Burundi ukiryohera ukacusubirayo kandi ugatangura ubuzima kandi bundi bushasha uko siniko bisigura ngo iyo ubuzima bubaye ikibazo ukaguma upambana nabwo muri Amerika urashaka kugira byayindi twariko turumva ngo abantu baragira amatrauma ku buryo bamwe basara abandi bakiyahura bakunze kuyita mental health yes ugasanga abantu barasaze ugasanga bakoresha ibiyobyabwenge ugasanga barakora ibintu bidafasha imibiri yabo kirundi biramaze gushika ukumva umwe mu barundi canke barenga bagize ikibazo kwera ubuzima buriko burabingome ni bake ariko si benshi abarundi icyo nakunda abarundi bo muri Amerika n'abantu biteza imbere nta murundi wo muri Amerika mbona yigira ibintu by'ubwabo nk'uko abandi bakunze kubikora most of the time East Africans bameze neza bagenda hariya bakakurikira ubuzima abavyeyi especially abavyeyi usanga ariko barakora kandi bagakora cyane hari bamwe mu bantu bakunze kuvuga bati ubuzima buraryoshe abarundi bari hano mu Burundi nabanebwe abandi bati yo hari ibikorwa utokora ntiwoduza inzu nkizi utabanje kuja hanze vyokunda ko umuntu atera imbere ku bwawe akoreye hano atarinze kujabuka hanze y'igihugu cyane gose ahubwo aha niho mbona gutera imbere bikenewe kandi umuntu yoshobora gutera imbere akagira kore akaruta n'abariya bagwiza tunga bo muri Afrika bo muri Amerika akaruta n'amafaranga kubera ko ndabona hari ibintu byinshi bikenewe gukorwa ngaha mu Burundi ivyo hari nk'abantu babaye imyaka myinshi hariya hanze
urabona utuntu uje ngaho ukavuga ngo eko utuntu tushobora gukorwa hanyuma icyo ni ikintu nyene urashobora gutera imbere cyane ariko bisigura yuko ubanza kuja hariya hamukabona ivyo bintu bikorwa bidakorwa hano yego hari rero abavuze yuko abatanga impanuro ati kuja hanze siyo makiriro abandi bati vyose aba kuja hariya kugira uronka amahera uzenga kubera ko hano bamwe bemeza yuko amafaranga atoroshe kuronka ukora imishahara ya hano kuja hanze cyo kuvuga ngo ubugiye kurondera amafaranga ariko kuja hanze ubugiye kurondera idea ukaraba ukuntu ariko n'amafaranga arimo kuja hanze atamafaranga kuko urashiramwo utanga energy n'amafaranga haza kwiga n'amafaranga arimo yes ariko ikintu ca mbere na mbere mentality gutera imbere ni mentality ugiye ubonye idea ukavuga ngo ikintu ndashobora kugikora kandi ndashobora no kukigira hanyuma ukacikizana ukarondera bajya ba investor bajya bagwiza tunga ukicana ukagira proposal ukababwira je ngo bakora iki niki kubera kiba gikonerwe mu Burundi bakagikora sivyo ego urakoze cyane reka rero tumere nk'abaja mu kiyago ca kino gihe koko twaragiye turabona event kuri Beauty Out of Dust mutariko muratanga update kubakurikirana stories za Instagram yanyu canke social media zanyu twarashoboye kubona yuko igikorwa mwakoze umwaka uheze twarashoboye kuyaga kuri Indundi TV uravuga ati kirundi cyanjye si ciza but tried mugabo narabonye commentaires z'abantu bage baravuga ati turakeneye abarundi bafise imitima nk'iyo hari igikorwa mwari mwakoze na ACT Africa novuga ngo ishira hamwe ry'abaganga bakora ibijanye n'amenyo mbere benshi na benshi novuga ngo uretse mu mwaka uheze hari haje umwe avuga yuko yamuka muri Ethiopia abandi bose wasanga atanwa ava hano ku mugabane wa Afrika twarasuye kubona ibikorwa kandi nkabijya byasubiye kuba ariko bera mu ntara ya Gitega kwanza ijyambere nagomba udushikirize ku bantu bagiye barabona ibikorwa mwakoze mu mwaka uheze none mose hari ukuntu umudokteur mukuru yaraherekeje abandi baganga donc yarayoboye abandi naho yirabura so umunyafrika no mu Jamaican umurundi n'umunyajamaika bahuye gute bamenyanye gute bashize iciyumviro hamwe gute kugira baze gukora mu Burundi especially ko uri umuririmbyi bitandukanye no ko wari umuganga just ndumuganga je nikora ibintu bya technology ariko Dr. C bamutwa Dr. C yo Jamaica man twahujwe na musazanje mwene wanyu okay ni munwenge it's okay nasomye commentaire hariya kujya last year ku interview taguze na Indundi bavuga ngo Mutive nta kirundi azako ndicagarageza it's okay kubera ko hari abantu benshi batavuke mu Burundi batazi n'ico uvuga we tumaze more than minota 6 nta uvuga ikirundi ciza bro murakoze courage courage atwa okay so twahuze na mwene wacu niwe yaduhuje urumva kuba nawe nyene n'umuganga akora ibintu vy'amenyo kandi umuntu afise umutima mwiza cyane kandi muri ibintu byose dukora atasize mu aciye arengana henguri so atari atasize mu kuboko nivyo shaka gukunda so nari cyane nawe turavugana ndumva mwebwe mwamugenda muri za Uganda Jamaica hehe na hehe kubera iki mutoshaka kuza mu gihugu cyanyu kwego toshaka kubabaza nabo baje hari dukorane nka BOD Beauty Out of Dust twese tuje hari kudukora ikintu kubera igihugu cyacu kirabikeneye necha chavuga ngo ngo sinzi nenda bizi ko bushaka genu ubwirya organization yanyu tuvugane hanyuma aho nyene acagena kuvugana na Dr. C acaza kumbwira ngo yambwiye ati ngo ngo shimi ngo ntigeza bitubwanitse ahubwo twaturoreye ko mutujya kara ko natwinye twatubikeneye bwa tugenda handi hano ko ugiye muri za Uganda abazungu birirwayo ugiye utiko turava muri Brussels ama Kenyan Airline ukunda kubona abantu uzeye gusa ukunda kubona abantu uzeye abazungu bagena mu za Uganda bagena mu za Tanzania mu Rwanda Congo ariko ntabwo numva umuntu avuga Burundi so icyo ni kintu cyambere na mbere sinzi kituma atazamno mu Burundi atavuga ngo nimutuzana ubunyene tugende navyo cyo bitangurira no umwaka nyene bara cancelinze yani barahagaritse ibikorwa byose bari bafise
bavuga ati ngo twebwe ni lazima tugende dusubire mu Burundi na byatugoye umwaka uheze ariko umwaka lazima dusubire arakenselinga Uganda Zambia avuga ngo twebwe tugenda mu Burundi ko yarakunze nawe nyine ni naragize amahirwe yo kubana yo kuba umwe mu banyamuryango ba BOD novuga ngo ibikorwa ahanini byari ibijanye no gushigikira abana badafisa mikoro bakabura ingene baje ku ishuri cyangwa gasanga nta makayi bafise hama hariho back to school buri mwaka imwe canke zibiri hariyo gufasha abandi mwarakoranye na Chancel bamuhaye umwe mu barundi kazi azwi cyane mu gushigikira abana n'abavyeyi mwarakoranye cyane na YBSP mu gukora Sunday meal n'ayandi mashirahamwe menshi mwagiye murakorana ikijanye no kuva donc ntimwavuye gusa mwaraguye gatoye byaje gute kugira ngo wiyumvire yuko hari abantu bakeneye kwivuza amenyo bamwe imisayirabura bamwe barabura amafaranga kandi usanga ari amafaranga make kuri jewe canke uwundi ariko aratwumviriza ariko ugasanga hari umuntu abura mu kanwa kubera yabuze amafaranga yo kwikoza iryinyo icyumviro caje gute byakujemwa gute kubera ko wiyumviye kwagura ufise uwuhe mugambi ku gihugu c'u Burundi muri make tuvugishije make mission ya BOD ntabwo yari iyo gufasha abanyeshuri gusa abana batishoboye aho ubona niyo nyene healthcare nuzeye amagara y'abantu ibijyanye n'amagara y'abantu ubuzima nayo nyene iriyo muri mission livelihood ibintu nyene byo gufasha abantu nyene mu buzima mukamufasha mu tuntu nyene arakadandaza ukazuramuha akantu nyene kaza ari kuza nawe nyene ibyo byose birimo umva twebwe dufise mission y'ubuzima bwose harimo amagara y'abantu abanyeshure abatishoboye impfuvyi ibyo byose turabikora so twinze tubona abantu ushobora gukorana muri mission imwe turashobora gukorana nabo ariko muri uwo mwaka nyene ukuntu twabikoze na twatashije kugira ko tugire focus ku bintu by'amashure dukorana n'abana bashobora ku mashure ariko nyene iyi ntuze mission ikironga batonga duhamagara bavuga ati gutwe dukeneye kuja mu Burundi kandi dukeneye kujana namwe dusubire dukore ya mission twakora no kuvuga ngo ACD Africa niyo yahamagaye BOD yes ku matwi ansumira nuko Dr. C umwaka uheze yari yavuze yuko kuri passport y'ikidodo kitazosubira ko cy'u Burundi bivanye nuko byagoranye ni giki cyamukonvense kugaruka imitima y'abarundi yarabonye ko Burundi bukeneye ubufasha yarabonye nabo dukorana mu Burundi ba team ya BOD kuni yimeze n'ukuntu yifata n'ukuntu ikunda abantu bayo yarabikunze cyane kugeza aho nyine avuga ngo ngo nta handi nkeneye kwenda atari mu Burundi burinze bwinjiramo Burundi first niho tukeneye kujya ko yarabibonye ikigo cyose kirabikeneye yes ni kimwe mu kintu cyatumye mba impressed nuko Moskini ari Burundi mugabo w'umuririmbyi nico kintu cyatumye je duhura tukamenyana mu mwaka wa 2019 imbere yuko atangura gufasha abantu basanze bafise amaorphelina atunza abana iya mbere twagiye ko yari ufise abana badafise amagara meza udusanga bavuse bamugaye ugutandukanye mugabo abenshi hano muri Afrika babona umuririmbyi nk'umuntu ategezwa ko ari mu mico mibi kunwa ibiyayura mutwe kugira ibitandukanye no kuvuga ngo guca mu ngeso mbi Moskini ni giki cyamutandukanije n'abandi gushika aho aba uyu turiko turabona no Mosi yitwa umudiaspora ariko arashigikira igihugu cy'u Burundi mu mpande zigiye zitandukanye ambaje kwazi kirekire so Moskini jewe kuva kera nafise umutima wo gufasha nta kintu novuga atari naho ndo muririmbyi kuvuga nibiba muri wewe nibiba muri jewe kandi kuva kera ko ubuzima ndabuzi ndabutahura name mfise umutima wo gufasha kila muntu wari wo wose kila muntu wari wo wose name ndamufasha mfise akantu name ndamufasha kuririmba novuga ko ari secondary ikintu cya kabiri kuva ibujumbura mu mwaka uheze uyu mwaka ugashika Igitega kuri hôpital régional y'Igitega gushika aho ushika ku bitaro bya fondation y'umugore mukuru w'igihugu byagenze gute ninde yagufashije gushika kuri iyo connection urumva ni ibintu nyine twako turapanga igihe twava ngaha
ibintu twapanze birapfira hagati ku mwaka tupire hagati ku mwaka hanyuma mu mwaka wa 2024 twame tuyipanga ariko vyapfira hagati turavyihose no rero twashoboye dusubiramo kandi turabishiramo dukoranye n'abantu ni organization yita Odezema kusiswa muyizi kandi nabo nyine bakunze gukorana na ninuze umudoktere w'umurundi aba muri New York Dr. Zina twashoboye kuvugana nawe turagira contact nawe avuga ngo ngo mugoma tubandaye na mission uvuga yes cyo tubandanye uko nyine ariko nyine connection muramenya Alice dukorana hariya muri Amerika umwe yatanguje muri bamwe twatanguje build nawe niwe yamurondeye baravugana barapangana hanyuma rero twese turabitangura bundi bishasha ni nakaye kamotera aba diaspora bataraza gukora imigambi hano muhira bibaza yuko mu Burundi hakiri intambara nakaye kamobatera ntambo mbone nta nambere iri hararyoshe nibazi nta ni nambara ndashaka naratambutse saa z'ijoro n'amaguru ndashika muhira ndashikaho naringiye atakibazo it's beautiful, it's amazing, no war. Nagushimire ku kanya kawe nibaza ngo nitwara nka opportunity yo kuza hariya musanzwe muba muri Texas muzoduha karyo nkako mwaduhaye no munsi naho ngo hari ubuzima muguma mwiruka kugira ngo tuyagire n'abarundi bimwe mu bikorwa muri ko murakora cyane gose ndagushimire cyane ahubwo muzondo tuzopanga undi munsi tubiganire neza na neza hanyuma twicaye dutekanye tugiye tuheze next year uzoza The Real TV Show yaramaze gutunganya podcast yayo ivyo nivyo vyiza asante sana reka ndagushimira inshuti mukunzi twabonye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota tugiye ko gusozera ko kino kigane kuko ntidusezera ngo wasezeye ntiyagarutse ariko ndakwibutse yuko uwatumye BOD canke Musa ahura n'uwo bavuze mu kiganiro Dr. C ari hajya hasi ngira cameraman aza kudufasha mucishe mu isanamu yitwa Shimi Elia nawe numwe mu Barundi ubona yuko bakoze igikorwa kidasanzwe no mu docteur mugabo araciye bugufi aba ari umuntu ari simple cyane turakeneye abarundi canke turakeneye abarundi bakorera hanze y'igihugu bafise imitima yo gukunda Burundi turashigikira imbona kazoza why not kubera ko mu mbona kazoza harimwo amagara meza harimwo Uburundi buteye imbere rero butegerezwa gushikana ko n'abarundi bafise amagara meza reka ndakubwire nti butungane amahoro ndetse n'urukundo nivyo dukeneye yamara kandi The Real TV Show ni bitandukanye ahatandukanye nitwa The Real, the one and only nyene aguma bakuzanira The Blaze kibagira gukora subscribe